Ishirahamwe ryo gutumatumanako limitere ryaratanguje kuri uno wa mbere ruhuhuma urubuga ngurukana bumenyi ryise Limisoko. Ubwo nago rukaba ari urubuga abadandaza hamwe n'abaguzi bashobora guhurirako, gutyo umudandaza vyifuza agashobora gushirako ibidandazwa vyiwe, umuguzi nawe bikamworohera kurondera ibidandazwa atarinze gutakaza umwanya akwira mu masoko atandukanye. Limisoko ni urubuga Limitere yazanye ruzofasha abaguzi n'abadandaza mu gushobora kudandaza canke kugura biciye mu buhinga ngurukana bumenyi, arivyo benshi bita mu gifaransa platform, bagakoresha web canke bagakoresha ivyo bita ama application bakura muri Play Store canke muri App Store. Ubwo buryo ukuntu busanzwe bukora n'ubuhinga umunywanyi ashobora kugira ico bita kugura ashimye ikintu ku rubuga, hama gaheza akagishikirizwa muhira vyoroshe, canke akariha biciye ku buhinga ngurukana bumenyi za Limikashi. Mu misi iza bazoshirako amabanki kugira ngo abene igihugu bashobore kuriha biboroheye. Muri make no guhiganishwa abadandaza kugira ngo bashobore nabo ushobora gushira ibidandazwa vyabo ahabona, n'abari bari mu masoko binyegeje bashobore kubishira ahabona kugira ngo bagire ico bita audience mu gifaransa nini itandukanye niyo bahora baronka bari mu magaze yabo. Uburyo bwo kudandaza no kugurisha hakoreshejwe urubuga ngurukana bumenyi ngo ni kimwe mu bimenyetso ntabesha vyerekana ko igihugu kiba kiriko kiratera imbere. Ubu turi muri igihugu yuko gitegerezwa kuba cateye imbere kugera mu 2060. Rero iyo igihugu kiriko gitera imbere kija mu bintu vya numerique, n'igihugu kiba kiriko kiratera imbere. Hariho kuriha bakoresheje monnaie liquide, bigatuma amahera ahera, amabanki canke igihugu kigagenda komanda andi mahera, no kuva ni budget iba iriko irasohoka, iyo budget ari gushobora guterera mu iterambere ry'ibindi bintu, no kuvuga mu kubaka amabarabara canke mu kugira ibindi bintu. Rero iyo umuntu akaragira paiement électronique bituma dukingira iyo budget yosohotse kugira ngo bakore amafaranga y'amarikide akagenda gukora ibindi bintu. Hama kuri kote y'abene igihugu naho tubahaye uburenganzira bwo gushobora kuraba ibidandazwa baba bifuza bitabagoye, kuko umuntu arashobora kuba yifuza ikidandazwa runaka agatembera isoko yose akakibura, ariko agiye kuri Limisoko biva n'abadandaza babishize ko arashobora kubona ati ikidandazwa nakirose ikagenda kukirona kwa naka canke bakavugana ku rubuga agaheza akakironka vyoroshe. Nivyo uzosanga muri yo application yitwa livraison à domicile, nico gituma usanga muri application yitwa livraison à domicile bazodiskita hama umuntu ayimutware muhira iyo produit, hama umwanyi ari muhira atekanye canke abona ati je nakanyafise kuja mu isoko aheze asimbire mu tundi tuntu produit yamushikiriye. Kumudandaza niya audience yaguye akarere ibidandazwa yarafise muri stock azoba bishize ku rubuga, hama abene igihugu bifuza kubigura babibone vyoroshe, kandi ntibizobona babagenzi biwe gusa, mugabo kuri Limisoko zishobora kubona n'abantu miliyoni meme ni miliyoni 6 kidandazo cyabwishizeko. Kuri Ober ni kukolekta kwegeranya amatagisi yotakaye kandi yari gutegerezwa kugenda mu kigega ca leta.